hariho abantu benshi baza kurondera Yesu batamurondera kubera urukundo bamukunda, ariko bamurondera kubera inyungu. Imana idufashe. Yesu ni waba uyu munsi uri kuramurondera kugira ngo umuronke kw'inyungu, nukuri ushobora kutazironka. Ariko ni wamurondera kubera urukundo mukunda, kubera igikorwa yakoze. Haleluya! Igikorwa yakoze cyo kuducungura. Ugasanga umuntu arugurura ishengero ata kindi kintu na kiba kindi yifuza, avuga ngo ndashaka kuronka ibintunga. Haleluya! Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana, bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, nagira tubanze dusenge, twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ngiye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza w'umugisha waduteguriye kugira ngo tunezerwe. Nje ngushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butangaje. Ndagukunda Mana kuko niwe wabanje kudukunda. Ndaguhimbaza kuko uri umwizigirwa. Nta mana isa nawe kuko wewe waturemye mu ishusho ryawe kandi uturema udukunze, udufitiye n'imigabo n'imigambi myiza. None ndasenze se nyaguhoraho, munyemerere abantu bose baza kubana natwe muri iri jambo ribagirira ikimazi. Mpemu yera ndasenze ngo uriherekeze kugira ngo rishobore kugira ubushobozi bwo guhindura no gukiza imitima ya benshi. Data ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo tugiye kuganira riravuga ngo mukubera iki wewe wakurikiye umwami Yesu. Mbega wamukurikiye kubera urukundo mukunda cyangwa wamukurikiye kubera inyungu urondera muri we? Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 6, turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 29. Haravuga ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati, mwigisha waje ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, nimundonderera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Nimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari Imana Data yashize ko ikimenyetso. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana? Yesu nawe arabishura ati, igikorwa cy'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Iri jambo dusomye dusubiye inyuma tukaraba igituma Yesu yababwiye aya majambo akomeye gutya, ngo yari arigisha abantu, arabona by'ukuri ko bashonje, arabona ko barushe. Hanyuma abwira abigishwa biwe ati, reka tugaburire aba bantu. Abigishwa baramubwira bati, none ubona twobagaburira iki isinzi ry'abantu bangana gutya? Ubona tworonka ibintu tubaha? Yesu arababwira ati, bicarike. Hanyuma umwe aramubwira ati, ibyo kurya nabonye biraha n'amafi 3 n'imitsima 5. Yesu arababwira ati, ibyo birahagije. Hanyuma arabisengera, ibyo kurya biragwira, abantu barafungura, barahaga, ngo ndetse barasigaza n'ibitari bike, ngo buduza ngo biseke 12 ku vyasigaye. Abantu bararyoherwa, baranezerwa, bagenda bavuga amakuru y'ivyo biriwemwo, y'ivyo babonye, babwira abo basize muhira. Hanyuma ngo baravuga ati, uwo muntu twese turinda kumukurikira, tuje kurya, tuje kurondera iyo mikate n'iyo mitsima. Ngo hama ngo barabona ko Yesu ngo atajabutse, ajabukana n'abigishwa biwe, kuko ni wa munsi yaza bakurikiye agendera ku mazi. Hanyuma ngo barabazanya ati, none uyu munsi ari kwakorera hehe? Ngo bamwamenya hari.
baravuga ati twebwe ntayo twabonye, atabigishwa biyo bajabutse bonyene. Hanyuma umwami yari yajabutse agenda mwijoro, agendesha amaguru ku mazi, hanyuma aja kwigishiriza hakurya y'ikiyaga. Ngo abantu baravuga ati ivyo byose abigishwa ko bagiye, reka tupfe kugenda tuje kuraba. Ngo baza ari benshi cyane. Hanyuma bamushikira bamubwira ati mwigisha, by'ukuri twakubuze, mbega wajino ryari ko tutabonye igihe wuriya mu bwato? Kuko Yesu abona kure. Arababwira ati ivyo byose ntimuzaniwe nuko mwabonye ibimenyetso, mwanyize, mwabonye ko ndi umuntu yavuye ku Mana. Ati kibazanye nta kindi, muzanywe n'imikate, muzanywe nuko ejo abantu bariye bagahaga, n'uyu munsi nico kibazanye. Arababwira tumviriza, ati birababaje kubona uyu munsi muri ko murondera indya zihera, indya zishira. Atariko aya majambo ndababwira, haleluya, aya majambo ndababwira, ati aya n'umutsima w'ubugingo, n'umutsima uzotuma ubugingo bwanyu butagwa mu mahonero. Atariko uyu munsi munegerejwe no kurya ivyo kurya biyoka, atana kimwe bibamarira. Haleluya. Mbega iri jambo rigomba kuvuga iki? Iri jambo rigomba kutwigisha natwe uyu munsi. Hariho abantu benshi baza kurondera Yesu, batamurondera kubera urukundo bamukunda, ariko bamurondera kubera inyungu. Imana idufashe. Yesu ni waba uyu munsi uri kuramurondera kugira ngo umuronke kw'inyungu, nukuri ushobora kutazironka. Ariko ni wamurondera kubera urukundo mukunda, kubera igikorwa yakoze. Haleluya. Igikorwa yakoze cyo kuducungura, ukavuga ngo uyu mwami yaducunguye, uyu mwami yemeye kutugira ku musaraba, reka tumukunde tumurondere. Ndakurahiye ntushobora kuzohimbara umutima wiwe. Haleluya. Umuntu ashobora guhimbara umutima we n'umukunda atayindi nyungu n'imwe yindi ariko ararondera, ariko arondera inyungu y'ubwami. Haleluya. Kuko ni warondera inyungu y'ubwami bizokubera umugisha, kuko ivyo urondera, haleluya, ivyo urarondera uzobironka. Haleluya. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo turondere ubwami bw'Imana ubwa mbere. Haleluya. Ngo nukugororoka, ngo ibindi byose bisigaye muri n'inyongezo. Abana b'abantu uyu munsi tuhagarikijwe umutima n'inyongezo, duhagarikijwe umutima n'inyongezo, kandi inyongezo nayo nta kintu na kimwe yoshobora kukumarira. Haleluya. Suko ibintu tutabikeneye, suko ubuzima bwiza tutabushaka, nta numwe atabukeneye, kandi na Yesu Kristo ubwiwe arazi ko tubukeneye, arazi ko ari byo dukeneye kugira ngo dushobore kubandanya urugendo, dushobore kurukora tutarushe, tutabura ibyo twifuza. Ariko ikintu washaka ko kiturazi ishinga, ashaka ko turazwa ishinga n'ukurondera ubwami bw'Imana no kugoroka kwiwe. Haleluya. Ivyo nibyo bishobora kukugirira ikimazi wewe nanje. Uyu munsi urasanga abantu baza mw'ishengero atakindi kibazanye, bagiye kurondera inyungu, ariko batagiye kurondera uyo mwami. Haleluya. Batagiye kurondera uyo mwami, ugasanga umuntu arugurura ishengero atakindi kintu na kimwe kindi yifuza, avuga ngo ndashaka kuronka ibintunga. Haleluya. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana, niyaba ari cyo uri kurarondera, menya ngo ivyo ni bitoyi. Yesu Kristo cyamukuye mu ijuru, yakuwe mu ijuru, ntiyakuwe mu ijuru n'amazu, ntiyakuwe mu ijuru n'ivyo kurya, ntiyakuwe mu ijuru n'abagore n'abagabo, ntiyakuwe mu ijuru n'ikintu cyaricyo cyose, ariko yakuwe no kugukura mu maboko ya Satani kugira ngo ubashe kuraga ubugingo budashira. Haleluya. Ngiki cyamukiye mu ijuru, ngiki kiburaje ishinga n'uyu munsi. Rero ntumurondere kubera inyungu. Aba bantu usomye n'imbere urabona ko amaze kubabwira ngo ni jewe mutsima wavuye mu ijuru, ngo nimwajye ku mubiri wanje mukanywa ku maraso yanje ngo muzohabwa ubugingo budashira. Batangura kuzazanirwa, baravuga ngo uyu muhungu tuzi, umuhungu wa Mariya na Yosefu, niwe ariko aratubwira ngo tumurye. Barababara, ariko bo bishakira iki? Bo bishakira ibitangaza bakorera, bishakira ko bagwiza imitsima baronka ibyo birira. N'uyu munsi abantu nk'abo barahari, ariko Yesu ntiyazanywe n'imitsima, Yesu ntiyazanywe n'inyungu z'abantu. Haleluya. Inyungu zizigaragara, ko yazanywe n'inyungu z'ubwami, yaje kuturokora ngo adukure mu maboko ya Satani. Ari naco gituma umuntu wese amurondera kubw'inyungu. Haleluya. Ariko arahomba,
ariko ndaza nkubwira muntu w'Imana, we uri kuranyumva, niyaba wari uhagaze ku nyungu uronka kuri we, inyungu z'umubiri atari inyungu z'umwuka zizotuma uraga ubugingo budashira, nagira ndakubwire ngo hindukira nshuti yanje, hindukira uyu mwami akugirire neza, hindukira uyu mwami, nta kindi akeneye ubugingo bwawe ko butagwa mu mahonero. Satani uyu munsi ariko aratwara benshi abahendesha ibintu bitagira ikimazi. Haleluya. Kuko ubutunzi bw'iyi si burayoka abantu b'Imana, ubutunzi bw'iyi si ntaco bumaze, burashira, ariko ubugingo budashira buhoraho. Haleluya. Yesu rero nico cyamukiye mu ijuru, ngo amaze kubibabwira ngo Yesu arababwira ati ku murongo wa 32, Yesu arababwira ati ngo nukuri ndababwira, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Nuba batanguye kumubwira ko Mose ko mu bugaragwa asekuruza babo baronse umutsima uvuye mu ijuru, Mose ari we yabahaye. Yesu arababwira ati umviriza, umutsima nimwawuhawe na Mose, ati umutsima ni data yawurungitse. Iki cari kimenyetso cerekana ko ari umutsima w'ubugingo uzova mu ijuru, uzoza ukaguhaza gukora ibyaha, ukaguhaza inyota y'iyisi. Uyo nawe ni Kristo. Haleluya. Uyu mutsima barawuriye ariko barasonza, ariko uwuriye umutsima w'umwana w'Imana, umubiri wa Kristo, akanywa n'amaraso yiwe, arahaga ntasubira kunyotegwa isukundi. Haleluya. Haleluya. Mwibuke wa mudamu w'umusamariyakazi, wa musamariyakazi yari yaraboshwe n'ubusambanyi, ariko amaze guhura na Kristo akamwizera, akamwimika mu bugingo bwiwe, inyota y'ubusambanyi yaraheze. Uyu munsi nawe hari inyota ufise, hari ibyakunaniye, hari ibyakunanije, uko gutabara nta wundi nuko wemera ukimika uyo mwami mu bugingo bwawe, niwe ashobora kukumara iyo nyota kugira ngo ntuzuhishe ijuru, ariko uzuraga ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndakwinginga muntu w'Imana, usubire ku rufatiro, usubire wiyumvire ngo mbega vy'ukuri naje muri ubu bwami ndondera uyu mwami, canke naje muri ubu bwami ndondera inyungu zo mu bwami. Urondera inyungu. Ega ndababwire nukuri, nababwire nta numwe atabishaka, twese turabishaka kandi birakenewe. Haleluya. Uzo kubwira ngo amahera ntakenewe, azoba ariko araguhenda. N'uyu mwanya ndiko ndavugira ngaha, iyo atabari uburyo nkoresha, simba ndiko ndavuga, iyi mikro ndiko ndakoresha n'amahera, iyi kamera iri imbere yanje n'amafaranga, byose birakenewe, ariko ntitubishire ku mutima gusumba gushira umutima kubitanga. Haleluya. Dushire umutima kuri uyu mwami, dushire umutima wacu kuri uyu mwami yaducunguye. Uyu mwami ashobora no kubiduha bikatugirira ikimazi, abariwe dushira ku mutima. Haleluya. Baramutaye, baravuga ati twataye umwanya wacu, baranidoga ati amahera yacu twakoreshe tutwipakiza tuza kumurondera, none ibindi byo ariko aratubwira ngo niwe tujya niwe tunywa. Urumva ntibahishurirwa icyo ariko arababwira. Nawe uyu munsi muntu w'Imana, ndakwingize ngo ugerageze usenge Imana kugira ngo ushobore guhishurirwa ubugingo budashira ubutanga. Haleluya. Inyungu nyakuri yariyo, kuko turondera inyungu zitagira ikimazi. Muramaze kubona abantu benshi banabyihaye bakabyihebera, ariko ugasanga baguye mu mahonero. Ndakwifuriza rero kutagwa mu mahonero, kandi uyu mwami yabiye mu ijuru kubwawe nanje. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera wa Mana we ribe imbuto imera mu mitima y'abantu, rigira imizigera kure, kugira ngo bakura amaso ku byo tubonesha aya maso by'uyu mubiri, ariko dushira amaso ku biri mu ijuru, kuko ariho tuzi neza, tuzi ko ariho tuzobonera umugisha wo kuragwa ubwami bwawe. Urakoze rero mwami Imana ko wemeye kugirira neza umuntu wese azokumvira ijambo, agahanga amaso wewe, kuko ari wewe wenyene ushobora guha ubugingo budashira abakwizeye bose. Hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.